Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muyerereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire rero mwese mudukurikira muri mu mucungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabahaye kaze amakuru yacu yo kuri iri munsi kuri iri genekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2025 n'amakuru abazendutse avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, magateka kaze na muntu, mu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Reka mbahe kaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, hakaba rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu makuru ajanye n'uwahoze ari umushikiranganje wa leta wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, aho kuri ubu ngubu hari amakuru ariko aravuga ko umugenzi wiwe yahora acungera imitungo ya Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu yaba yagandaguwe, bikavuga ko rero yoba yagandaguwe nyuma yuko ashikanwe mu iperereza cyangwa se atwawe mu iperereza. Ibyo turaza kubigereka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, yose tukaza kugenda atuyabashikiriza uko yose yakabaye. Nyuma yuko turubuze kurabira hamwe nyene kubijanye n'igandagurwa ryo yahoze acungera itunga rya Arengiyome Bunyoni, turaza no kuranyarukira ku makuru ajanye n'ubutunzi, turabira hamwe mu makuru avuga ko kuri ubu ngubu Uburundi ngo ideni bufise rya mariduga, bakaba bwari busanzwe bufite se ideni ry'imiliyaridi 7,000, kuri ubu ngubu rero bikaba bivugwa ko riribandanya kuduga umwanya n'umwanya, tukaza navyo okubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kurabira hamwe mu yandi makuru atandukanye kubiriko biravugwa ijya nino hatandukanye ngaha mu Burundi. Ico usabwa upyonde suivre ndetse na partage kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Amakuru rero ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, nuko uwahoze acungera itunga ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni ari we Donatien kuri ubu ngubu yaba yamaze kugandagurwa. Kuri ubu ngubu rero nyuma yuko ajanwe n'iperereza, n'amakuru aturutse mu kinyegero ariko ambanisha kuri yacu ari no yanyu ya Isange TV yazindutse itohoza, bikavuga ko rero nawe yoba ariko arakirizwa muri bimwe mu byaha byagirizwa Arengiyome Bunyoni. No mu yandi makuru ajanye n'ubutunzi, kuri ubu ngubu Burundi bufise ideni z'imiliyaridi zirenga 7,000 y'amarundi. Ideni ry'igihugu c'u Burundi dette publique ririko riraduga cane nkuko tubisoma mu cegeranyo c'Ibanki Nkuru y'igihugu BRB. Ideni ry'igihugu c'u Burundi rigeze ku miliyaridi zirenga 7,000 z'amafaranga y'amarundi, plus de 7,000 milliards de Burundi, mu gihe kandi ryari ku miliyaridi zirenga 3,000 mu mpera z'umwaka wa 2019. No kuvuga ko kugira ririhwe umunyagihugu wese agomba gutanga arenga amahera y'amarundi 500,000. Nkuko umuhinga mu by'ubutunzi habivuga ngo ingorane hari nuko ideni rinini ari iryo ngo igihugu casabye mu mabanki y'ubudandaji. Carikoze ngo mbere no kwibanki nkuru ya BRB avance ku bice byose hamwe birenga 70% dette intérieure. Nkuko uyu muhinga abivuga ngo iryo deni ntaco rimarira umunyagihugu kuko nta nyungu rizana, bizwi nko il n'y a pas de contrepartie. Abahinga batandukanye kandi mu by'ubutunzi basaba leta gukoresha neza ideni ifata kugira ngo rigirire akamaro umunyagihugu. Ico twabamenyesha kandi nuko amadeni igihugu gifata azorihwa n'abanyagihugu biciye mu matagisi ndetse n'amakori.
Umugenzi wa Bunyoni aheruka guhagarikwa ariwe Donatien Mbonicura umwe mu bantu begereye Arenguiyome Bunyoni. Uyu akaba yariwe yahoze ari umushikiranganje wa leta y'u Burundi, yahagaritswe na SNR igisata c'ubutasi igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2025 ikinindo mu gisagara ca Bujumbura. Yagirizwa kuba yaracungera ubutunzi bwa Arenguiyome Bunyoni bwafashwe n'ubutungane. Amakuru avuga ko yarasanzwe ari umuyobozi wa sosiyete ikomeye yitwa Moneco Group. Ayo matungo kandi harimwo amazu, imitahe mu mabanki, imodoka zimbye ndetse n'amatongo. Amatohoza arabandanya kugira ngo hamenyekane uruhara rwiwe mu bikorwa yagirizwa ndetse n'ivyagirizwa Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Gusa amakuru ahari nuko kuri ubu ngubu rero uyu nguyu yaba yamaze kugandagurwa nkuko twabibashikirije amakuru twakoreye amatohoza. Twaje kugira ngo tumenye uruhara umwe mu gutorera inyishu ikibazo c'ishwagara kugira ngo ishikire umwenegihugu ku mwanya mu bihe bitatu vy'irima bigize umwaka. Ibi vyashikirijwe na Nihorimbere Jean Claude arongoye ishirahamwe Burundi Soil Green Company kuri uyu wa 3 Nyakanga uyu mwaka muri komine ya Mwaro. Ni mu gihe kandi iryo shirahamwe rigiye gukorera mu makomine ya Mwaro, Kiganda ndetse na Nyabihanga yo mu ntara ya Gitega yagutse. Kabaye kandi akaryo keza rero uko kwibonanira n'abahinga mu vy'uburimyi, onobe n'abashinga ntahe 18 n'abakenyezi 3 baserukira abandi mu gukwiragiza ishwagara n'ifumbire mu ntara ya Gitega. Bigirimana Libwahe buramatari w'intara ya Gitega arashima ko abatsindiye isoko bagiye gutanga ishwagara ubu babanje ngo kwishikira ngo bakabonana n'abafundi b'indimo. Yabanamenyesheje ko kino gikorwa ngo kitoroshe gisaba indinganizo nziza kandi hakurikizwa ibiringo vy'iryo tangwa ku buryo umurimyi wese adacererwa gutangura. Yasabye kandi abazoba bajejwe igikorwa co gukwiragiza iyo fumbire kuyitanga ku mwanya ndetse no kuyishikiriza abo yagenewe atankunzi. Yasabye babura amatari guhimiriza cane abenegihugu ngo bavyuke kare bubahiriza umwanya wagenewe ibikorwa kimwe ukwaco, kandi ngo bijukire uburimyi aho abanebwe ngo bahanwe atakinya kugira ngo mu mwanya muto ngo usigaye imbona kazoza y'igihugu ishobore gushikwako. Bikuru mu byashikirijwe n'abahinga b'indimo bibuza abenegihugu kuronka ifumbire ku mwanya, hakaba harimwo ikibazo c'amabarabara atameze neza, ikena ry'igitoro bigatuma ndetse ngo bacererwa kuyironka. Kuri ico buramatari yagize ati province izokorohereza abanyamitahe ndetse n'abagwizatunga kuvyerekeye kuronsa uruhusha rwo kunywesha igitoro ku mwanya canke kucizanira ikabanga, yamara bakerekana ko cakoze ico cagenewe kandi ku mwanya. Ico mwumenya nuko mu myaka ibiri iheze komine ya Mwaro ndetse na Nyabihanga hakoreshejwe itoni 600 z'ishwagara, ariko uyu munsi hakaba ngo hashobora gukoreshwa itoni 2000. Iryo shiramwe rero rikaba yarangije umubonano rimenyesha urugero rw'ishwagara ngo rikenewe n'ivyokorwa ngo ishike ku gihe, ari navyo igiye gushira mu ngiro mu gihe cirima kigiye kuza. Naho Cibitokeho uburimyi mu bijanye n'uburimyi bagirizwa gutanga ifumbire mu kimenyane. Abarimyi bo mu makomine ya Cibitoke ndetse na Bukinanyana yo mu ntara ya Bujumbura cane cane abarimyi bo mu kiyaya Cimbo bagiriza abatanga ifumbire ya Fomiko bayitanga ku kimenyane.
abo barimyi bavuga ko akenshi na kenshi ifumbire bayihereza abadandaza ndetse nabo ngo bagaca bagenda kuyidandaza ku mafaranga menshi canke ngo bakaja kuyigurisha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakemeza ko ngo bahora baronka amakuru ko ifumbire ihari ariko bagiye kuyiraba ngo bakayibura, bagatangazwa no kubona mu masaha yo ku mugoroba ngo hari abantu basomba iyo fumbire ku makinga. Bagasaba abo batanga iyo fumbire ya FOMI kwisubiraho ngo bakayihereza abo barimyi. Abo bajejwe gutanga iyo fumbire ya FOMI barahakana ibyo bagirizwa, ahubwo bakamenyesha ko ngo baronka ifumbire nke bikanabateranya n'abayikeneye. Bagatanga akaroro k'ifumbire baheruka guhabwa, aho bahawe itoni 300 mu gihe bari bakeneye itoni 900. Nabo ubwabo kandi bakaba basaba ihinguriro FOMI ngo ko ryoza rirabarungikira ifumbire ikwiye kugira ngo bace bayitanga kuri abo bayikeneye. Naho mu Cibitoke ho muri Buganda ngo hari umusirikare yaraye arashe umukenyezi yibungenze amuhoye ko ngo avuye kuzana igitoro muri Kongo. Ubutumwa twarungikiwe mw'ijoro bugira buti ndabahaye mwiriwe, burya naha mu Cibitoke yahoze ari komine Buganda hari umukenyezi yari yibungenze ahejeje kuraswa n'umusirikare amuhoye ko ngo avuye kuzana igitoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu nyene baramushikanye mu buruhukiro aho ngo bakunze kwita kwa Dogita, gusa nta mwidondoro turaronka waho umukenyezi canke uwo musirikare boba baturuka. Uwomenya umwidondoro w'uwo muhisi ndetse n'uwo musirikare wese yamwishe canke uko vyagenze yo bidushikiriza. Aho ni mu gihe kandi ejo ku mugoroba twari twabahabwiye uwundi munyagihugu yari yahejeje kuraswa n'amasasu 22 n'umupolisi muri komine Gitega zone Mungwa. Ico tumaze kumenya nuko umunyagihugu yishwe ari umumotari azwi ku izina rya Remegiyo. Hariko harakorwa iremetanya ryo kweza umupolisi yamwishe kugira ngo ntapfungwe. Tubandanya kubikurikirana. Uworonka umwidondoro ukwiye na wuyu wagandaguwe ari we Remegiyo ndetse n'ifoto yiwe iyo bidushikiriza co kimweretse n'ibijanye n'umupolisi yakoze iryo bara. Umunyagihugu atanze umuco aho vyabereye ati umukenyezi yapfuye yibungenze ni muri Cibitoke Buganda segiteri Ruhagarika transversale ya kabiri kuri Rusizi. Hari umugabo kandi yishwe arashwe ku mutumba Ntobwe muri komine ya Gitega. Uwishwe ku muhingamo kuri uyu wa 2 Nyakanga uyu mwaka yasanzwe akorera akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba aho nyene vyabereye amenyesha ko habanje kuba uruhagarara muri quartier Karera, aho ngo hari umugabo yihereje inzoga mu nzu y'ubudandarizo arondera kugenda atarishe kandi yarasanzwe aheraniye amafaranga arenga 80,000 uwo adandaza. Nyene ubutike ko yaciye amwugarana, hanyuma ahamagara abajejwe umutekano nabo nyene ngo bamutwara kuri zone Mungwa ngo yumvirizwe n'inyamiramabi. Uwo yishwe yumvise ayo makuru ngo yaciye yiruka n'ipikipiki yiwe acamura ipikipiki iriko umupolisi atwaye wa mugabo yanka ko bamujana. Uwo mupolisi yahavuye ahamagara uwo mukurira ngo nawe ategeka ko babatwara bose. Bageze aho bita ku Majambere, uwo yarashwe ngo yasabye ko bomushira hasi akagura amayinite ngo niko guharira n'umupolisi ko adasubira kurira iyo moto. Abanyagihugu twahasanze bemeza ko nyakwigendera yahavuye ashavura aja gufata inkoho ya wa mupolisi, nawe ngo vyabaye ekera aca aramurasa ku maguru aba aracikanye. Ku muhingamo ho kuri uyu wa 3 Nyakanga uyu mwaka, umuhanuzi wa Mustanteri hajejwe imibano
yagorobereje mu guhumuriza abenegihugu bo muri ako gace abahamagarira kudahagarika umutima kuko ibyabaye ari ngo kisanganya. Yamara rero abenegihugu bo ngo bakwiriye kwiyubara ndetse ngo bakirinda no gucokoza ufise ikigwanisho gicira umuriro. Ibisigaye ngo amenyesha ko ubutungane bwabifashe mu ntoke. Naho amabarabara ahuza amakaritsiye ya Mushasha ndetse na Nyabisindu, Nubwe ndetse na Karera yo mu gisagara ca Gitega ariko arubakwa. Uwo mugambi uriko ukorwa ku buryo bwa komine Gitega, ukaba ufise intumbero yo korosha uruja n'uruza muri ayo makaritsiye asanzwe yegeranye ariko atarafise amabarabara y'imigenderanire. Umugambi ukaba kandi ushimwa n'abenegihugu ndetse n'abajejwe intwaro guhera hasi gushika ku rwego rwa komine. Jean Nduwimana, musitanteri wa komine Gitega, akaba atera akamo abenegihugu bo muri ayo makaritsiye gukomeza imigenderanire hagati yabo ndetse no kuzofasha mu gukingira ayo mabarabara. Abenegihugu bo bavuganye n'imbonesha kure yacu baba muri ayo makaritsiye bemeza ko ayo mabarabara ariko arubakwa ngo azofasha byinshi. Aha ngo bagatanga akarorero ku kuntu nko kuva aho bita mu Karera uja ku Mushasha ngo bitari byoroshe, byasaba agatike kanini, ariko ko ayo mabarabara ngo hahereje kubakwa bizoca byoroha, agatike ngo kakazimbuka ndetse n'umwanya wo gushikayo ukaba muto. Ico tubamenyesha nuko igisagara ca Gitega kuva kibaye umugwa mukuru wa politike, igisata c'amabarabara kiri mu byatejwe imbere cane. Aha twotanga akarorero ko ku Mushasha uja ahitwa Isonga hahora hagendwa kw'itike ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500 kw'ipikipiki, wasigaye hagendwa ku mafaranga ari hagati y'igihumbi ndetse n'igihumbi n'500 kubera ibarabara rica hagati y'amashure bita ETSA na NF ryashizwemo ikaburimbo. Ayo rero namwe mu makuru uwo twariko turabashikiriza yo muri iki gitondo, reka tudusozere ngaha tuze gusubira mu makuru arazi kubagezeko. Gusa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya agushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byekuba amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka shimire rero mwese mwadukurikiraga muri mu mucungararo igize igihugu cacu, abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Reka bibutse gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV.